Turaramukije bakunzi ba Booking TV nizera ko mwebwe mwese mundukurikirana mumeze neza nanje meze neza uretse ko ijwi ryahindutse ariko ibisigaye vyose ku ruhande rwanje namahoro byose bimeze neza nkuko mwama mubizi duhamagara abantu batandukanye abasanzwe bafise ivyo bakora baba baririmbye baba hinyanyuzi baba n'abafise ico bariko barakora mu gisagara ca Bujumbura kiriko kiravugwa canke aho dushobora guhagurusa tukabaduza tukashikana ku rundi rwego kuri uno munsi turi kumwe na Landry Promoter. Landry Promoter ndakuramukije. Ndakuramukije nanje ariko ndifuza kumenya kubera iki ijwi ryahindutse. Ijwi ryahindutse kubera ko na oya natwo naryamye amasaha akuze hama namamvyuka hari ikintu cahindutse swat ijwi swat mu maso ibintu biba vyahindutse swat. Okay, ndabaramukije bakunze ba Booking TV ndabakunda cyane gose ndi muganga ndi Landry Promoter ndumuvumbuzi ndumutananirwa andi vyose ndikirumara nkuko amazina menshi ngenda ndahabwa n'abantu benshi batandukanye ndibaza neza ko mwabonye ko namaze gushika muri Booking TV with Malvin. Yeah. Landry Nubashaka kumenya amazina yawe y'ukuri. Yeah, okay, banyita iradukunda Pacheli ariko nyine na Landry ririko ariko bivanye nuko umuvyeyi wanje papa yanyise Pacheli mama nyita Landry ariko bivanye nuko bagiye kunyandikisha papa yandikije Pacheli gusa ariko yari Landry Pacheli ariko vyose ni gwanje ama promoter nabishize kubera ku vyakazi sanzwe nkora iciba Landry Promoter bice birakunda kuruta iryo rindi. Iciba Landry Promoter. Landry Promoter warinje muri kano kazi. Nibihe bintu bitatu umaze guhuriramo utari witeze ko wohuriyemo navyo? Ibintu bitatu maze guhurira navyo muri kano kazi sinzi bibi canke vyiza canke vyose muri rusange. Ivyo utari witeze? Ivyo ntari niteze sinari niteze yuko nshobora gukora ko imiliyoni zibiri. Bice muri kano kazi nyene sinari niteze yuko nshobora gushika muri universite ndetse sinari niteze yuko nshobora kugirirwa ko ryo gukundwa mu gihugu. Nakazi winjiyemwo ufise abandi bantu wasanzemwo wasanze bakora gute hama nawe waza kwazanye tushi yahe mu byo ukora? Tuje mu kazi twasanze abantu bakora neza kandi bagwana cyane kugira bashobore kubona ibikorwa byabo biteye imbere. Jewe abo twashoboye kuhasanga navuga neza ko ari abantu bakuze kandi bazi ivyo barimo kandi babifitemo uburambe n'ibindi byinshi ariko twebwe ejo twazanye twaje dukora nka twebwe tuzana ibintu byinshi bitari bimenyereye aho byinshi benshi bise kuvumbura turazana ico kintu turakinoganza turakinagura turagiha valeur turagisiga amavuta tugisiga amashu turagishiraka amashugwe kiraheza gisa neza kiraheza gitangaza benshi ndetse kiraheza kiduza benshi. Nakazi kadasanzwe nakazi hari uwari we wese abafite icyavuga ku muntu iyo bariko baravuga ibintu by'amakritike iyo bakuvuga nabi uvyakira gute kwanza nahe majambo atari meza amaze kugushikira? Icamena mbere kwanza ndakunda abantu bamvuga kubera ko iyo mvuzwe menya ko nakosheje canke nakoze neza kubera ko mbamvuzwe urumva ntavuzwe canke batagize izo critique semenya ngo hari ikibazo canke ngo nta kibazo gihari urumva ndabikunda ariko muri iyo minsi iri imbere iyo critique bazikoze kenshi zarambabaza bivanye n'ukungena ntari bwiyakire ngo niyagure numve ko ndiko ndakora ivyo ko ndiko ndaviva ivyo ndiko ndakora kubera ko benshi bavuga ndo muvoyu abandi bakavuga andi majambo atari meza abandi bakantuka ariko sinigeze ncika intege narabandanije ariko izo critique zatumye mpindura vyinshi zituma nongereza ko vyinshi urumva izo critique naco zambwiye cyane naco zambwira ndetse nizo zatumye mbajewe uno munsi kubera ko umvuze wewe ukumvuga kuri mugenzi wawe umugenzi acayifuza kumenya ko kantu uri kuravuga nawe akagenda kumvuga amvuga niko ngenda ndagura akarere ndetse mukagura akarere ndaheza nkahuramwo abantu ndaheza nkahura n'abantu bingira akamaro n'abana atari bingira akamaro aho bingira akamaro baragigeza kumenya koko ko ibyo bamvuga ko ari ivyo babonye ari ivyo bakageza kumanura cyangwa ico bahinduye kuri jewe kugira ivyo bintu bavuga bishobora aro nabandi bamenye ivyo bintu byanje ariko bakongerezamwe urumva rero yuko izo critique zituma ndazironkeramwo vyinshi. Niki kintu catumye uhaguruka ukinjira mu vyo ukora? Vuze ikintu catumye uhaguruka ukinjira mu vyo ukora? Icamena mbere kwanza natawe ko mfite ingabirano icya kabiri naco nakuze nkunda umuziki cyane kandi nakunze nkunda abamenyesha makuru
nivyo kumenyesha amakuru cyane kubera ko harabamenyesha amakuru twarabirako akarorero ico gihe mu myaka yacu tukiri bato tukavuga ati je nifuza kumera nka naka ndifuza kwicara ryano naka yicaye ndetse nkakunda n'umuziki en plus de ça narakunda kurikirana cyane Sadbi cyane ndetse maze kurikirana Sadbi cyane wasanga ibintu en fait atwereka gupostinga cyane ku marezo sociaux no gukoresha ama YouTube ibintu byo gukoresha ama Facebook en fait nkavyitaho cyane nkabimenya cyane rero maze kubibona uko ndahiza ndatangura gukoresha amarezo sociaux kuko byari ibintu sanzwe nkunda kandi nari nsanzwe mfise n'ingabirano ndavuga ati mbega kino kintu zino ngabirano mfise namwe no zikoresha ku baririmbyi bose ntaravye ngo naka canke naka eske nta kintu cyo hindura ca ndahura n'umuvyeyi Akesdan kuva muri Waka Light TV areza aramfata mu mugongo ndetse ndibuka ko nagiye atakintu na kimwe nzi areza aranshigikira arambwira ati bikora uku ndetse arantiramwe umutima wa kigabo wo kurinda kubera ko iyo atabawe nungahambangeze simba ndahageza ariko kubera ko hari ikintu cyari kimuri jewe gituma noba jewe nacyo nicyaramfashije kuvuga ati emere ivyo Akesa akarakubwira kugira ube wewe hama nawe agufashe kugira ushobo gukora ikintu gishobora gutuma uhindura byinshi kandi mu kubikora sinari nzi yuko bishobora kuzogera ngaha bigeze Imana yonyine ariko yaravuze ati reka umwana anje ko washizemo ingufu nyinshi reka nanje ndaguheza kire bireza birakunda nijya ruzokumva ko ubaye satisfait n'ibintu uri kurakora canke nko gushika wumva ukwijwe naho ugeze umbaje ikibazo ciza Malvin jewe nkiri muri Waka namye nifuza kuzokora ibintu vyanje kuzokora ibintu by'iwanje ntangure gukora ibintu by'iwanje mutangure kubona imiduga yanditse ko ntitwigera tonirwa canke Hitop TV canke Landry Promoter mutangure kubona ama companies canke ama boutique yanditse ko amazina yacu canke donc ama brand yiwacu ntangure kubona nyene byinshi cyane gose nzoba satisfait maze kubona yuko ubwanje ivyo nifuza gushikako bibaye ariko sinibaze neza ko zova bikunda mu gihe nkihema ariko kenshi iyo mbonye ibintu byanje bibaye bigenze neza iyo nateguye ikiganiro kagenda neza iyo napanze ikintu projet yanje kagenda neza aho ndumva ko mbaye satisfait yaba make yinjira canke menshi yinjira nkabona ibintu byanje bigenze nkuko nabiteguye kenshi ndaba satisfait ubundi abaririmbyi mubanye gute abaririmbyi tubanye neza bitandukanye na kera kubera kera nitwo hari akantu ko kutumvikana nabo bivanye no kuba atari bwatahura ico ndabamariye canke ico mari umuziki ariko ubu ndashima Imana abaririmbyi tubanye neza nta muririmbyi dufitanye ikibazo bose abaririmbyi bose muri rusangi tubanye neza cyane gose ni bande baririmbyi uvuga ati jewe vraiment aba ndavye kuva aho natanguri naho ngeze nico bamfashije baramfashije kugira ngo ngere aho ngeze kuko nibaze ko kano kazi dukora hariho gufashanya ni nk'abandi nabaririmbyi benshi bose muri rusangi abamuririmbyi wese maze gushira microphone yiwe ku munwa wiwe yaramfashije nanjye ndamufasha twarafasha nije twese ndetse abaririmbyi ni benshi bagiye baramfasha benshi cyane gose ni benshi en fait umuririmbyi wese maze gushira umunwa microphone wanje nkamurabishako kamera yiwanje kamurabako wo wese irageze cyakoze mu iterambere ryanje ndetse haro n'abaririmbyi ndibivuge ntabihoze cyangwa ngo nikubera ko ndinde cyangwa indinde ariko ariho nk'umuririmbyi Alvin Smith ibiganiro dukora byari ibiganiro byagiye birakundwa cyane n'abantu benshi navyo ne byaramfashije kumenyekana nawe ne bimufasha kumenyekana ahari nkuko yamanshimira nawe nanje ti respect brother nk'umuririmbyi w'umurundi ndagukunda ndetse warakoze ni benshi cyane gose abaririmbyi bose ba Big Fizo ba Satbi bande abanderground nkabigime nka Nice Sky nivyo biganiro canke na yahe ma emission ukunda kuraba haba kuri YouTube canke muri television ikiganiro ca mbere ni cy'umutananirwa cyakozwe na muganga tuterrain raro Landry Promoter nyene kiba cyaciye kuri Hitop TV nico igano ca mbere mbanza kuraba kugira shobora ko ataratwerere turimo gashe kudukosora hari igano usanga kirimo copyright ugasanga cyangwa usanga cyaduzijwi mbanza nkagifuta nkagishira private nkagikosora nkagisubiza numva mbanza kukana view wanje mbere ko ndavye ibindi hama ikindi kiganiro naco ikiganiro nkunda kumviriza kenshi ndavuga ku radio ni iganiro kiba ku munsi wa kane kuri Radio Colombe FM Radio Colombe FM cha Colombe Dedicace iganiro cyo gutasha
cyo kiganiro nkunda gukurikirana cyane cyo ku radio hama ibiganiro atari ivy'iwawe bro ndiko ndabandanya ibindi biganiro navyo presque nka vyose by'ama TV online n'ibiganiro vyanyu ndabi nk'ubuntu kubwira ikiganiro nuko gushirako kuri Bukimun no kubwira ibiganiro biziko by'ama TV online vyose kifa kujako gusukwaje mbanafye subscribe notification cyenda biraba ariko ibintu vya mbere nkunda n'ivyo vy'iwanje kwazi byo nivyo bitangura ariko ibindi byose ndabikurikirana neza niyo habayerere mu biganiro je bimwe mba ndabibona because bandi mu bambere batangura kubiraba aho turi mu kazi ariko Landry yankiki ubundi ya Landry Promoter ndanka umuntu avuga atacamaze ubuzima ndanka kubikinebwe kandi ndanka kunanirwa hama mu buzima bw'inkundo wowe umeze gute ubuzima bw'inkundo gute ubuzima bw'inkundo ushobora kuvuga bw'abasheri bw'abasheri ubuzima bw'inkundo bumeze ariko arakuraba ya bumeze neza ubuzima bw'inkundo bumeze neza arahari ya arahari yego arahari Landry twinjire mu gice cya kabiri aho tugiye mu gice cya kabiri cyitwa kuziko urambwira imigani ibiri iyo utigeze kumbarira turi babiri umbwira iyindi mishasha imigani ntigeze kubwira cyangwa imyibutsa apa niwe warigeze kumbarira iyindi mishasha umugani iyo ntigeze kukubwira n'umusi wa rimwe okay umwibutsa wa mbere unigeze kubwira none ko bishimye yarafise imyibutsa yiwanje none namankoresha kenshi ari nshiri ndafise imyibutsa yiwanje shiri imbere cyane aha twagiye ivuga soko nakoraga ivyamunaniye ubanasone bugasone yo warumaze kuyimbarira nta yindi numva mu mutwe iza kubera ko nta nindi wowe uzatari umugani umwibutsa shandabiruka mu wa gatanu kwiri iyo bavuze ngo agatu gatekeye gatera amakenga bibaza ko bavuze agatu gatekeye gatera amakenga afite indibazo yuko nk'ikintu kiba gitekeye kiba gitera amakenga kubera ko utabuze kirimo nicyo kintu nibaza uko utabuze kirimo indani ukavuga ati kiya kintu vraiment numva shaka kumenya ugumana amakenga kumenya ikiri indani apana je wambaza apana yimwe wambarira ugira utahe ibibazo bibiri woronka akajya ko kuntumira ukambaza wumva wombaza ikibazo apana bimwe wambaza hajya kandi apana bimwe wambaza hariya ibindi bibiri none mugabo bigena ko baje abantu barakwiye kubimenya kubera ko oya nifo kubera ko nabo barakeneye kubimenya kandi je abantu babimbagije nta kibazo bimbaza ni bantumira umugabo w'ibindi atari bijya warambagije ibindi bibiri sawa Malvin ndifuza kumenya ikintu mwapfa n'umuririmbyi wawe mbega hamuririmbyi numvise mu kubona tukana cyane ku radio yari kidumu canke yari big fish inde wewe umuririmbyi wawe yari kidumu mega yari kidumu abaye sinzi kirimo ko muraterana amajambo mwagize guterana amajambo kuntu nyene urashavura shanandi ivyo ntavyo nibuka kweli urashavura ku radio kandi urashavura ariko ndifuza kumenya ikibazo kiba cahabaye kubera iki byakunda gushika akaba ari we mudakunda kumvikana n'abaririmbyi oya twarumvikanye ugasanga ibana agahungu yakajama nikora akabaza cane ikindi kibazo rero nawe wa chance mariage kubera iki mariage yawe yahereye he ko twuzi hahora hasigaye indwi kugira ubugeni byose byaheze byose wahejeje hari hasigaye iminsi mike kugira ubugeni ariko twarinde mariage turabuka mwakoze cyane kubana natwe mwakoze cyane kubana natwe ariko uko biri kose ntacu uko biri kose Malvin nawe nyishura yaje yahereye
ntiyabaye bro. Yesa ndabakunda cyane gose ni Pokemon TV Landry Promoter muganga umutananirwa tout terrain andi mazina nawe n'abagenzi ngo ndikirumara ku muziki kabiri gatanindwi ndabakunda wifuza kundondera ndondere kuri Hitop TV no sanzwe nkorera ikinyamakuru atadukorera ko ciwacu ndetse Instagram ni Landry Promoter Burundi, Facebook ni Landry Promoter Burundi, Twitter ni Landry Promoter Burundi, hose amarezo sociaux za Snapchat zose zande tembezwe hoje Snapchat ndayikoresha abana bo mu giti winji kawaida za TikTok zose ndafite Landry Promoter Burundi hose Landry Promoter Burundi caption nayo ni umutananirwa nitwigera tona kiretse tugwaye cengo dushonje am with Marvin Lee mu brother nkunda cyane gose kandi akaze mu kubaza ariko muganga urabizi neza ko nanje mba ndi ku mwanya mwiza ndetse ndamukunda kubera ko ari mu bantu bakaze cyane mu bibazo ariko banakurespire kabisa unani inspire kwa kuuliza naho bitaragenda neza kubera ko sinikuronka cyane kwanza ahubwo ikindi kibazo muri buje FM barakwirukanye oya kuri kibavuye mu kiganiro hit connection ntabandi basonya bavuyeyo rasinze ntwigara tunanirwa aho yananiwe guys mwakoze cyane kubana natwe twakumana na Landry Promoter niwe yari umutumire wacu.